Mama yangu gahunda amaso yivuze iyi ahumba aje cakwereka kuvuga kubera son Dá uma faixa, seu preto. Ego. Dá uma faixa. Tem uma feia, eu acho.
meze mwese amahoro y'Imana uyu munsi uri hejuru turamutse tuva mu nama y'ibihugu bigize ishyirahamwe rya Afurika. Iyo nama ikaba yabaye inama y'umugisha ku Burundi kuko iryo shyirahamwe rishingwa bwa mbere Burundi bushinzwe kurihogora. Bwa mbere na mbere rero dushimira Imana mushobora byose, yoyo yazigamye Burundi ikavugira mu Barundi bakavuga umutima umwe, hanyuma hakaba urutonde mu gihugu kubera igihugu cy'akajagari, igihugu kitagira urutonde, nta bindi bihugu bikize. Akagera ko keza Abarundi bose kuko berekanye imbere y'amakungu yuko bashoboye, hari igihugu cyabo gishoboye kuba arico gitwara ibendera rya Afurika mu bindi bihugu. Bwa kabiri ni gushimira cyane abakuru b'ibihugu bigize iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, kubona barabishizemo icyizere. Ibiba byoroshye kuko ibihugu ni byinshi, hariho abatabizi bibaza ngo biza birakurakuranwa byose, hajya hakurakuranwa mu burere. Bavuze bati haramukiwe akarere aka n'aka, murazi ko hari uburere butanu: uburaruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko no hagati. Uburundi rero buri muri Afurika yo hagati. Aha rero nca dushimira bwa mbere abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afurika yo hagati, kuko aribo bizeye Uburundi bakaburungika kuja kwitoza muri icyo kibanza mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Tugaca dushimira n'abakuru b'ibihugu bagize iryo shyirahamwe bose, kuko nabo nyene iyo batadutora ivyari gukunda, kuko nabo bashize icyizere mu gihugu c'Uburundi, umukuru w'igihugu c'Uburundi iteka. Nicyo gituma tubashimira. Turashimira kandi n'abandi bose bagize uruhara kugira ngo Burundi bugende, kuko iyo hataba abandi bagiramo uruhara bakabuvugira aho bari hose bakavuga ko bimeze neza, ibwari gutora. Rero amabanga dutorewe ukubandwa ntibugoye kukurigura. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe, kuko Burundi bugiye kuba aribwo butwara ibendera rya Afurika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Twaragize ubumwe bwa Afurika, iryo shyirahamwe twifuza yuko koko riba ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe, bifise amahoro, bifise umutekano. Ibihugu aho bene ivyo bose abanyafurika bategerezwa kwiyumva yuko bari mu muryango umwe w'iryo shyirahamwe. Nico gituma rero mu migambi twashikirije tugiye kugenderako, hariho imigambi isanzwe ihari y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika iri mu mugambi uzoshika mu 2063. Iyo ni inzira twamaze guca, tubona ko ibihugu byose byari bikwiye kuba koko ari ibihugu byifashe biteye imbere mu 2063. Muri ibyo rero ikiza imbere murazi ko amahoro n'umutekano, hariho uburere amahoro n'umutekano byagoranye no munsi amamuhagarara. Muri ibyo bihugu turafise ibihugu biri mu karere ka Afurika yo mu buraruko, ibihugu by'akarere ka Sahel. Aho niho abagenzi ba nabi bariraye
abagira iterabwoba, ugasanga hari ibibazo byinshi. Afurika rero ihamagarirwa kugira ubwo bumwe kugira ngo dufashanye amahoro agaruke. Twese rero ngaha nitwe dufise turi imbere kuja gufasha ivyo bihugu ndetse n'abagize ubwo burere kugira ngo twese abantu bashize hamwe, abantu bafise urukundo bashobora gukorana bose bagafasha kugira amahoro azaboneke. Hariho igihugu cya Sudani, igihugu cya Somalia, navyo nyene biri mu ruhagarara runini cyane. Bisaba yuko nabo Afurika itegereza kubafasha kugira bagarukane amahoro. Hariho ngaha hagufi yacu ku mubanyi igihugu cya Kongo kiri mu ruhagarara rw'amahoro, nayo nyene yarahungabanye, ari mu ntambara rudaca, aho hose impunzi zikaguma ari nyinshi. Cyane cyane byabo hagufi yacu na twebwe urabona yuko bidukora kuko impunzi zose zica zihungira ngaha mu Burundi. Ico kibazo rero cy'amahoro muri Afurika naco nico tugiye twese gufasha turabe ko amahoro yogaruka. Inzira nyamukuru ni y'ibiganiro n'ibyo, ariko hariho imigwi atakindi rero atarugize bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Ico gituma ibihugu vya Afurika bica bija hamwe bavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa nta yindi nzira atari kubarwanya. Uburundi rero bwobwo ivyo sivyo bwiga kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, Uburundi buriyo, mu gihugu ca Centrafrique Uburundi buriyo, no mu gihugu ca Kongo Uburundi buriyo, bugiye gufasha ingene amahoro yogaruka. Hariho abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora? Uburundi burafise akarorero bwotanga kuko n'igihugu caciye mu magume atagira uko avugwa, ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe, none uno munsi tugeze aho tubona ko umwasi dufise ari ubukene gusa. Kubona rero abarundi baragiye hamwe n'ibintu vyiza dufise dushobora natwe guha abandi. Abarundi turabibona n'ingabo zacu zigiye kugarukana umutekano, zejeje kuzana umutekano zirihutira no gutuma basubiza hamwe, zica zifasha mu kugira ngo abenegihugu basubize hamwe. Rero twebwe abarundi turafise ivyo tuzogemurira ko abandi, tubereka ingene uva mu ntambara ukaja no mu mahoro. Aha rero muca mwumva ko umurundi wese ahari ufise akantu yoterera agahura n'ibindi bihugu bari mu ngwano, niwe wa mbere ababwira ati kugira ngo mwivemwo twebwe twabigenjeje kunuku nuku namwe nimubigenze kunuku nuku. Turizeye rero Imana mushobora byose idufashije tuzoshobora natwe kugira ico duterereye kugira ngo habe amahoro n'inkore muri ibihugu vya Afurika. Umugambi ugira kabiri ni umugambi ujanye n'intumbero twihaye muri uwo mugambi w'inzira irora mu 2063. Abavuga muti mbega yibagiye 60 baje, twebwe dushaka kwihuta kugira ngo mu 2063 tube twashitse aho Afurika ishaka ku bihugu byose tuba bishitse. N'ibindi bihugu rero hariho ibigeze kure navyo biza birafata mu bwoko abandi gushikaho ibihugu byose vya Afurika mu 2063 tuba twashitse. Ubu rero twarabonye ikintu cyihuta kurusha ibindi ibihugu vya Afurika byose bikwiye kwihutira. Ni umugambi wo gushikiriza amazi meza abenegihugu hamwe n'isuku. Twebwe musanzwe muzi uwo mugambi twawufashe ku mwaka ariwo tugendera ku bihugu byose vya Afurika. Natwe mu Burundi murazi ko twavuze tuti muri yambona kazoza yacu yuko mu 2040 atawuzoba kija kuvoma aharenga iminota 15 kugenda no kugaruka. Mwumva uwo mugambi twaza tuwurimo. Tugiye rero gutanga akarorero. Aha rero nosaba murazi twebwe mu Burundi turabantu dushize hamwe tukabadukorera hamwe, nuko bamwe bose hariya mu miryango wacu hariya tuva mu kibano twotangura
kwiha natwe uwo mugambi. Turamaze kubibona uko nk'incabwenge abantu bamadifise baraja hamwe bakagenda bagasukura neza ku rusengo bakakora neza, hanyuma bagafata imiringoti ikazagenda ku mitumba ku mitumba. Ndasabye rero abarundi cyane cyane imvukira hariya tuvuka dufashe natwe muri uwo mugambi, nihahera umwaka tuvuge tuti mu Burundi twari tumeze uku, muri uyu mwaka uheze rero igihe tuzoshikiriza icegeranyo tuvuga tuti twe mu Burundi twaratanze akarorero n'ikimenyamenya twahaye amazi abenegihugu bangana uku. Abarundi mwese rero muhamagariwe umwe wese kugira icyo akoze, tuze tugire natwe icyo dushikiriza tuti muri urya mugambi twebwe. Rero ndasaba ko twababande bazotanga raporo nziza umwaka uheze kuko n'ibihugu byose bya Afurika. Ikindi no gusukura ayo mazi, gusukura kuko amazi tuyakenera muri byinshi. Urumva tuvuze tuti amazi murazi yuko no kuvomera turayavomeza, turakinjika n'ayo mazi. Ni ukuvuga yuko ibintu byo gusukura rero nabyo bitereza kuja imbere. Aho nyene murazi yuko umugambi w'isuku, gusukura amazi, kugira amazi meza, uwo mugambi murazi yuko tutawusiga inyuma kuko usanzwe duhanganye mbere n'indwara zituma nyene iryo suku rike ribaho. Ariko ubu rero ese twikubita cyane cyane abantu bo mu bisagara, mugerageze uko mushobora aho turi tubone ko hasukuye, tuze turabona za ndwara zitari kudushikira ziriko ziraza. Tugerageze ibishoboka byose tuze tuvuge tuti uwo mwaka twaragwanije indwara ziva ubudakaraba, kuko mbere mu bikorwa twakoze ejo twaragize icyo gikorwa cyo kugira gutanguza uwo mugambi wo gukaraba, kugira isuku no kunywa amazi meza. Turamaze kuwutanguza, twasize tuwutanguje, twawutanguje mbere kw'igerekezo rya 14 nyuma ya saa sita niho twaciye dutanguza uwo mugambi. Rero hano saba abarundi bose ko boba akarorero, kuko aho muzoca hose ibihugu bizobabaza biti none mweho mubigenza gute, ukabwira muti twe tubigenza uko, bagaca baronka akarorero badufatira. Uwundi mugambi ni uwo iterambere rikomeye, tuvuga tuti dukomeze rero aho ibihugu binywana mu bikorwa by'iterambere. Hariho rero umugambi wo kugira ubudandaji, guhanahana ibidandazwa. Uwo mugambi nawo dushaka kugira muri Afurika yose duhane twese ibidandazwa. Nuko twagize akarere kitwa Nizrekaf, twagize yuko hari ahantu hose hisanzura mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu. Ivyo birasaba ko haba amabarabara, birasaba yuko iby'amaviza kugira winjire mu kindi gihugu ivyo byose bigabanuka, ingene amakori atangwa ku neza ya twese atagihugu gishakuka ku kindi. Uwo mugambi rero tuzokomeza kuko twaramaze kugira amasezerano y'uwo mugambi. Ubu rero turiko turabigena uwo mugambi ubandanya uja mu ngiro. Uwo mugambi rero ujanye n'ingene turiko n'ubundi turahinyanyura neza ingene ishirahamwe rya Afurika ryokora neza gusumba. Rero mu bikorwa twaranguriyeyo, iyo niyo migambi tugiye gukora. Ariko rero twarakoze ibikorwa bitari bike kuko twumvikanye kuri byinshi. Nk'akarorero tuguma twiga baduha ivyegeranyo ingene ico shirahamwe rya Afurika ryogenda neza. Nobabwira yuko Burundi twatashe mbere baciye baduha amanota ya mbere, kuko bose bavuze bati mu bwa mbere inama z'uwo muryango, ikoraniro rikorana tugaheza inama hakiri kare. Twahora duheza mbere mu gitondo tukadukirako, umunsi wa mbere tukadukirako, n'uwa kabiri tukadukirako, bigahera mu gitondo. Ariko ubu kuri uwo munsi ugira kabiri isaa 6:30 twari duhejeje. Bose bakomye amashi bavuze bati Uburundi buratanguye rero gutunganya neza iby'amanama. Kuvuga yuko bose baravuze bati ibi ni ubwa mbere tubibonye, byerekana yuko rero Uburundi Imana yamabumurikiye. Twebwe nabizi ko tuvuga tuti ngopfa kugira umugambi, Imana niyica imbere ikabitunganya byose,
kandi byagenze neza. Kubera iki? Byerekana ko twakoze dufite umutima umwe, tubona kumwe, tutaguma mu mpari zidahera, ugasanga ikibazo turagihurizaho kubera wari kurarongora inama niho rumuhuza. Rumuhuza rero wari afise akangonongono kamwereka inzira, bose bagahura, kazibona utoye umuti hakiri kare atampari nyinshi zibaye. Ikigo cyarakozwe, twaragize n'andi manama rero, burya hariho n'ikindi gisata urwego ruvuga rujejwe kuraba ibijyanye n'intwari ibereye muri ibihugu byacu. Muri ubwo rwego rero Uburundi turi ibihugu bishika 40 ivyo bimaze gushyirako umukono kuri amasezerano y'uko twese tuza turasuzumana. Hariho umugwi uja mu bihugu ugasuzuma ingene intwaro ibereye yifashe. Muri uwo mugwi rero twaragize inama, Uburundi buca butorwa kubera icegera cyo gutwara uwo mugwi, bukaba buzoca butwara uwo mugwi rero mu 2028 kubera umwe wese arongora uwo mugwi imyaka 2. Ubu igihugu cya Uganda kikaba aricyo kirongoye catowe kurongora uwo mugwi. Uburundi buzoca bukurikira rero igihugu cya Uganda. Si ivyo gusa rero, haca haba n'amatora muri vyinshi, nuko kandi hari urundi rwego, tuvuga urwego rw'inararibonye, tuvuga inararibonye abantu b'imboneza, bavuga ati ni urwego rw'imboneza. Muri urwo rwego rw'imboneza nabwo Umurundi yaratowe kubicegera cyane. Bararavye ubutwari bwiwe, niwe arongoye wa Mugambi Paese, Dr. Desire, niwe yaciye atorwa. Baravye mu Burundi baravuga bati ubu n'imboneza vy'ukuri turavye ingene urwaruka ruteje imbere, baravuga bati uyu rero nacaba icegera cyo muri urwo rwego rw'imboneza muri Afurika. Urumva ko Burundi bwaje burose ibitari bike, kandi biranezereye kuko no mu bakomiseri barongoye novuga ni abarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afurika, nabo nyene turafise umukomiseri araba ibijanye n'indero, namuzi yahora n'umushikiranganji Gaspard, nawe yaratowe ubu n'umukomiseri amaze amezi 4 ariko kivu. Rero mu bikorwa twakoze nuko twaciye tubandanya tugira n'imibonano n'abandi bakuru b'ibihugu, kuko kabarakanya kuko duhura tugatsimbataza imigenderanire dufitaniye, tubazanya ingene vyifashe n'ingene tukubandanya dutera imbere. Aho ngaca mvuga yuko mbere nk'igihugu ca Angola tuvuyeyo abashikiranganji baje gushira umukono wuko abarundi bafise za mpapuro z'inzira z'iteka n'iz'akazi bazogenda batarinze kuriha amaviza. Barongeye kandi tuguma tugiranira amanama n'abandi ku buryo twabonye ko havuyemo umwimbu mu bikorwa byose twakoze. Rero nitwo kubagira yuko n'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu nabo nyene baca bagira inama yabo, nabo nyene baciye baja kugira ikoraniro ryabo, naryo nyene bikaba byagenze neza. None rero nk'abarundi dukuyeho icigwa ikiye, nuko ubwa mbere igihugu gitogwe kiba ari igihugu koko babona ko gishobora guserukira ibindi bihugu. None rero ntihagire uwuterwa iteka baca atekera mu rukangaka. Dutewe iteka abarundi dutegereza kumva yuko koko iryo teka turigendera kandi twari turikwiye. Nico gituma haba mu mahoro n'umutekano, haba mu bikorwa, abarundi bagiye kuba kabiri, kandi abarundi biyumvemo ko bahuye n'abandi banyafrika nabo baza barababwira babaha impanuro, bumve yuko iri teka ryatewe umukuru w'igihugu, ryatewe Uburundi n'abarundi. Twese rero dutegerezwa kuba akarorero, tugendere iryo teka, hanyuma umwaka niwahera tuze tubone koko yuko byagenze neza. Ntitwibagire kuba dusaba Imana, kuko Imana niyo ituma Uburundi bugira igikundiro. Ibi Imana yagize Uburundi buje imbere niyo izi nibarabara
tuzocamo kandi ibifasha ibirimbo turazi ko Imana izobikura. Rero ntitwibagire yuko ari Imana yaradushikanye, tugume twese turi imbere yayo, turi mu nzira yayo, tugendera ingingo zayo kugira byose bigende neza. Murakoze, Imana iraheze.